kandi wabaye serega ngomba kwiyahura canke nawe bakuroza hari zari kuje mwana ubona uri mu biki none kwiyahura niyo solution basi je ntago no kwemera kuri kumera ko wiyahura ndi ngaha usigiye kibazo Benita uyobewe ko mama heruka gupfa musaza wanje ararembye agomba gupfa nawe uyobewe ko twagurishije parasera ngo tugiye tuvuze mama uyobewe ko ibyo bintu byabaye tugufitiye amadeni angana gute Kariza banzurindire nkubwire je kungira amadeni ivyo ntacyo bitwaye none ndakubaza we niwifata ukiyahura raba Ivete muvukana muri abana batatu gusa mwese muri imfuvyi we niwifata nawe ukiyahura Ivete ariko kubura mama wiwe acabura mutonya wiwe agwaje musaza wiwe kuki ushaka kumusigira izo ngorane zose wenyene we utoguma ngaha basinga izo ngorane muzifashanye muremeshanye wane mara kumusiga wenyene aca bigenza gute oya vraiment reka itware nk'umuntu mukuru ivyo ni ibintu bisanzwe bibaza umuntu abicamo bigahera sinokwemera ko ntavyo kuyahura ntsinabishigikira je wivyo kandi twubahani siri ndakwinginza ndagusavye vraiment oya ndekuri ivyo bintu Benita ndakwinginze ibibazo ufise birandenze nta mpamvu yo kuza kunyitambira ariko nkubu Kariza wewe yagiye hehe Yesu ndamutuma agaca yigumirayo uwo buru watuma yo tuma Kariza nukuri nkubu ngubu aracyari hehe koko musaza wanje yoga igicanwa nacyo hewe burya yangwara ya mama igire iguhitane kabisa irakwirahira nawe we kwere uziko neza neza ugira ugware nka mama cya kigwara cya mama kigira kiguhitane ariko gamana aba barose bo ku mutumbi wacu hari Veronica we waraho yewe ubu rero babonye ko bagomba kutumarira umuryango mama arapfuye none bagira abantu bari na musaza anje narisigaranye ewe mana Kariza nawe namutumye imiti uvaho namutumiye n'ubu ntaragaruka none nkunda bigenza gute ko kundembanye ihangane Marezo ihangane turindire ngira yo bari mu nzira ari karaza musaza wanjye agera aduce mu karibu ariko ga kaneza ubu koko ntubona musaza wacu ukuntu ameze ahubwo wa muvyeyi muri no rugo mufise ikibazo nyabaki ko umuntu umengo musa n'abantu b'ibibazo nyine umengo birenze ubitumuciye kagiye kwiyahura sigaho reka ibyo bintu nta soni wamukobwa habaye ikikugira ugere igihe cyo kwiyumvira kwiyahura mutama ndabira aha nagerageje kumusigurira yanse kunyumva erega mvuye ngaha agomba gicira aha niko guca ngenda niruka ngiye gutabaza abantu ntibyumvikana wagize ikibazo nyabaki kutavuga aha rero urabizi abantu b'abakobwa nk'abo usanga bafite ibibazo byo mwibanga kanka no kubivuga nimba ngo mama bamugira bamuhebye nk'abahungu cyangwa bamuteye amada ugasanga bafite ibibazo nk'ibi agahitamo kwiyahura ariko si byiza ugeregiye cyo kwiyakura ubuzima katumutane muhirangira ngo araza kutubwira ibyo kazima dusanga izatari yahura basi Imana igumugisha none none ngo haraba ubundi aragwaye
ndabona muri mu gahinda mufise ikibazo nyabaki hano mu rugo iwanyu. Nabona rero umutama twe twaragwaje mama wacu ngaha turagerageza turamuvuza tumujyana no kwa Karori ujya mu papa akorera avurira musi y'igiti ariko byahavuye byanga n'ubundi turira kumuha. Rero raba na musaza wacu aragwaye ararembye uwo mwana murumuna wanjye namutumye imiti turebe ko twomuramiza. Muri abanyagihugu nyabaki mutarajijuka mukiri muri ubwo buzima bwo mu mwijima nk'ubwo ngo mwaragerageje ngo muramuvuza ngo muja ngo kwa Karori ngo musi y'igiti kuva ryari umuntu bamuvuriza musi y'igiti numva ahubwo mwe mufise uruhare rwo kubura umuvyeyi wanyu. Harimo papa ngaho yari yagukoraho rikaka n'ukuri ndetse ubu byamunaniye. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2026 haracari abanyagihugu nkamwe bwe binjije mu mutwe kugira umuntu agwara mukagugumiza muhira ntimujane kumuvuza. None gamutamba twe nta n'ivuriro niri na rimwe twizi uretse uwo muganga wacu Karori twari dusanzwe tumenyereye. None tumujana aho tutazi koko. Nta vuriro na rimwe muzi amavuriro aruzuye yaba amavuriro y'igihugu ya leta yaba amavuriro y'abikorera twabo aruzuye ariko kubera ubujiji bwanyu gusa no gutabona mu maso mwemera abantu babafana. Ngaha hepfo hari bitaro byiza bigezweho byitwa Terezia. Hospital Terezia iri hari hepfo mu Gihosha. Urumva kuva ngaha muri rira rumanuka hariya mu Gihosha kuri Terezia byabananijike. Mukagenda bakabasuzuma bakabapima bafise ibyuma bigezweho nka bijya byo hanze mbere nka byo mu Buhinde. Twe twaratomboye turamugwiza tunga dukora ibitaro byiza ngaha hafi ariko muce muja kwica umuntu ngaha muhira aho kumujana kwa muganga. Ahubwo gira vuba ngo tugende bamufashe. Ndazi uyu wewe basararuko. Ngokana ngofana. Kwanza hari ibintu nibutse nari nibagiye. Ujya umuntu arembye bakamujyana kwa muganga bamutera urushinge acapfa. Rero wowe kura hari ibintu nari nibagiye. Hari umupapa aho witwa Petero mu kuvura arahana na mbere mama arwaye nuko tutugeze tumujanayo yari gukira. Rero nawe cyese ndenga ngaha shaka dusubiza umusaza wanjye nyuma tujye kumuvuza kwa Petero. Je nababwiye abanyagihugu baharuguru mufise ikibazo nyabaki. Ni kutiga n'ubwenge buke cyane. Ivyo ni babahenda umuntu bamutera urushinge wacapfa sivyo. Hano ubwo bunyagihugu ngaho mu mutwe ngaho. Umviriza we ko n'ubundi wari ufite uwo mutima wo kudufasha. Duhaye amafaranga wari utujyanyeho kwa muganga hama tumujyanire kwa Petero. None umuntu azobigisha kugeza ryari? Tunyeretse tuje kwa muganga kuri Terezia. Aho gafite kuba cyumeze uko. Uyameze uko si musaza wawe. Ngo acapfa sivyo byo ninde yabaye. Uyameze uko si musaza wawe. We mama wanyu yarapfuye. None n'umushaka ngo apfe ngo kwa Petero. Petero wahe. Uwo muganga n'umuganga nyawe. Nawe mugomba musaza wanjye ataza. Wowe ugize imana rose umuntu akujyana kubyumvira byo muri rimwe. Tugende. Ucikoma wigira ibintu nk'ivyo. Basi goma ugenda mujyane na pazo mwisi.
Ivete cyangwa tugenda ari muna kumuntu aturembane. Ninde yakubwiye ko je no kwinjira mu ico kimodoka? Mbena ntubona ko ngaha hashunguruka hamandagara. Nk'ubu ngubu kiciye kimandagarira ngaha tugenda twese dupfira rimwe. None ushika guterega nikura tugiye mu gisagara. Urashika n'amaguru wewe. Narabuze mama sinshaka kugenda twese ngo tuburire rimwe muri icyo kimodoka ngo nze gutembagarira rimwe na mwebwe mwese. Ubwo mu muryango usigara ugaragara rero je nguma ngaha ahubwo ni mumbarire yo mugiye. Hama ndabasangayo je namenyere kugenda n'amaguru. Okay tugiye kuri Teza hospital. Numbaza uko hagera ibintu urimenya. Umuntu ufise umutumbe nguri mwamara. Hospitali Proclinique Terezia, Hospitali Proclinique Terezia waje hageze. Niki kico tumuhahurumbira. Turafise abaganga bakurikirana indwara z'abakenyezi, turafise abaganga bakurikirana indwara z'abana, abapediatre, turafise abaganga bari mu gisata cyo kuvura indwara zifatira mu mutwe canke mu mitsi, ariko kandi turasanzwe dufise n'abaganga bakaruhariwe muri neurochirurgie. Turafise abahinga bamaze kugira ivurwa z'indwara zo mu mugongo, la chirurgie de la colonne vertébrale, ama nerf sciatique. Polyclinique Terezia irafise une gamme d'examen sa imagerie. Muri ivyo turirata cyane scanner yacu. Scanner itanga ama image cyane ameze neza. Scanner CMS Power 32 barrettes. Itanga ama image meza cyane. Turakora ama radio numérique, ayo nayo n'ama radio ku rwego rugezweho akoresha ubuhinga bugezweho. Turafise ama ecographe abona neza, turafise ECG ku bagwaye indwara z'umutima, ivyo bisanzwe bikorerwa hano muri Terezia. Hanyuma kandi turirata ibikorwa bidasanzwe bya laboratoire yacu. Laboratoire yacu irafise ibipimo bitari bikeyi isanzwe ikora byakorerwa ahandi. Iyo byabaye ngombwa n'abandi barashaka kuturungikira tukashobora kubakorera ibipimo biba batashoboye gukorerwa iwabo. Muri ivyo harimo ibipimo by'amakanseri, harimo ibipimo vya drépanocytose, harimo ibipimo bijanye n'amahormone. Turabikora hano muri Terezia, ntibimenyerewe ahantu henshi. Ego utwo nitwo turushono hava mvuga yuko abantu bashobora kwirata boza bituye Terezia tugashobora kubafasha. Ushobora kwibaza ngo Polyclinique Terezia iherereye he? Iherereye mu Gihosha Gikungurirari, haruguru ya zone Gihosha, aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara. Canke ufite icubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632. Kaze muri Polyclinique Terezia turakwakirana ubweze.